abanyeshuri biga ku ishure kaminuza Hope Africa bazindutse baja kuraba ibikorwa birangurwa muri sosiyete yubakisha amazu BMBC mu ncamake y'igifaransa kugira ngo rero barahure ubumenyi mu kubaka kuko basanzwe bariko biga ibijanye n'ubuhinga bwo kubaka amazu. Reka rero twumvirize David Ntamakuriro, umuyobozi wa sosiyete BMBC Group. N'abanyeshuri biga kuri kaminuza Hope Africa University rero baratwandikiye bati twebwe twaragize amatohoza dusanga BMBC ikora ibintu bidasanzwe muri kino gihugu kandi nako turaba engineer bava mu bihugu bitandukanye, hariho za Kongo, Abarundi n'abandi. Bati turaba engineer, hariho n'abaganda bagira stage ngaha bava muri kaminuza zo muri Uganda baza kwigira ngaha ivyo kubaka. Ati rero twimvire yuko twoza mukadutembereza muri muri iyo projet mugahahe, mukatujana muri miroire, mukatujana mu itenga, mukatujana muri miroire ya kabiri, mukatujana urumva ntibikoze ko dushika handi mugabo baje ngaha muri miroire kugira barabe imyuga biga kwishure ivyo bigisha bigishije ukuntu bija mu ngiro kandi babirabire ahantu bike bikorwa ku rugero rwo hejuru. Muri BMBC ho muzigahahe ahantu dufise uburaro bungana 100 wongeye ko ibindi bintu byinshi by'amahoteli n'ibindi bintu bitarimo ngaha. N'umuyobozi w'isosiyete yubaka kandi isosiyete yubaka kandi ngaha mu Burundi ubu ngira murana ko twege turabambere mu ivyo kubaka amazu, sivyo? Rero umva mfise sosiyete ya mbere yubaka amazu mu gihugu. Rero maze imyaka ntereta aba engineer ndabigisha ukuntu amazu yubakwa, ukuntu abaka na jahari. Rero ndabona baba baravyize neza mugabo ntiba barigeze babona ahantu bikorwa. Ubwo nk'akarorero wigishije n'umunyenjene yize mu Burundi nk'iyi projet niyo ya mbere nini y'uburaro ingana nk'uku bikanza kimwe ya sarojema kandi muri iyi forma kandi yaba privé atari ya leta, sivyo? Rero urumva usanga n'ababigishije nk'utaratembera kure ntigeze canke n'uwatembe ntigeze kuyikorerako. Aha rero twabazanya ahantu mu gihugu ciwabo biriko birakorwa nk'ibiga mu bitabo. Rero baba bizi mugabo kubona ukuntu bikorwa bakabona n'abantu n'abajene bagenzi babo babikora kuko ngabonye ko n'abajene dufise ngaho abantu b'abajene bica bituma nabo bumva ko bishobora. Rero n'igihe baza bari mu buzima busanzwe naco dushaka kugira ngo igihugu itere imbere nuko abantu basoka amashuri bazi ko nabo babishobora. Tubabwira duti twe twarabishoboye tukiri bato namwe muzobishana ntimuce ngibaza nti muragera mwageze rabagutse ko tubigenze. Sinovuga ngo urugero radushimisha kuko hari ivyo twifuza n'ivyo dushobora gukora mugabo ikintu cyose dushobora gukora kugira igihugu gitere imbere harimo no kwigisha abantu ba engineer tuko tagikora. Ona mutwe utagira ubwenge uruhisha amaguru. Rero ivyo twosanga byose amasengesho yose tudashanje ne bakomeye nta terambere twoshikako. Rero twege muri BMBC kwanza tumaze imyaka kuva muri 2017 twakira aba engineer benshi bagira ama expertise muri BMBC, ama experience harimwo bakora muri za ubu za RB bacu turabigisha. Nukuvuga iki umutaye wa mbere tuko cyishira mu kwigisha abantu abahinga tumaze gusora abahinga benshi sinzi ko bari gabona handi hano university yakira abanyeshuri nk'aba iriko basigurira dushaka bacu ubwenge nta kinyegeza dushiramwo c'est pas la magie kuko baciye ubwenge bazo proposa igihugu mu bindi bintu hanyuma itabiri hishoboka. Hanyuma rero ibindi navyo turiko turagwiza uburaro gusunda abandi bose mu gihugu. Nukuvuga ko ntawovuga ko ariko agwana iterambere kuturusha twege imbono ego nitwo kwivyo dushaka n'ivyo tubishoboye ariko ivyo dushoboye byose twarabikoze kugira ngo dutere bitama igihugu. Turazi yuko hariho ayandi mashirahamwe yakora mu gihugu cyubatse hano mu gihugu cyacu. Bega ni kubera iki mwibaza ni kubera iki abanyeshuri biyumviye kuja muri BMBC aho genda hanze? Je nakubwiye ko societe BMBC ari ya mbere mu byo kugiza uburaro ubu. Rero umuntu aje ngaha yoja n'ahandi, sivyo? Mugabo gukorana n'uwa mbere biratandukanye gukorana n'uwa kabiri cyangwa gatatu, sivyo? Je niko ndavyumva. Kuvyerekeye akazi dukoresha akozi igihumbi ubu. Abenjere nka bose dukoresha bize kuri no kaminuza aba bavuyeko. Nukuvuga no muri aba rero uwo twabona ameze neza il peut rester kuko tukotagira ibintu byinshi abo dufite badashobora, sivyo? Nimba dufite abanjere nka 15 umwaka abaza ari 30 bazova muri abanyene cyane cyane ko ababona afite n'umwete bavuga bati ko tuvyiga reka tuze kuraho babikora. Urumva je ntabwo amfise naho mwoza mwaka utantazora musanga turike muri aba. Hari ibintu biga mu buryo bw'ibitito nk'ivyo ukuntu ivyo mwabiteranwa amabeton ukuntu abantu bagira planification y'ibigwati y'amakartier. Twabwiye ivyo twakoze n'ivyo twokora n'ivyo tuzokora igihe bivanye n'amakondisiyo.
rero ahanini ukuntu abantu bubaka amazu ukuntu bijya biga twaberetse ukuntu babikora ngaha kuri tererera turabasigurira amaforumire bize mu ishure ukuntu ngaha ayo umuntu ashira mu ngiro donc batahure bijya mu ishure urona kubiye ati urushinge batera gutya mu nyandiko nto bitahura mugo muganga amahe umuntu akamutera urushinge arabitara kurusha ngaha twaberetse ukuntu bo byikora nabo nyene baje ngaha no kuvuga uko ubu ya makuru bakuye ngaha atuma bataba gusa aba engineer ariko aba engineer bashaka kumenya ukuntu bikorwa nuko murakoze rega sikeshi tukuze kubona abantu bakora inyubako rega ni nuruheru hara b'inyubako nk'izi mitego urumva tudafise inyubako nk'izizotera imbere nuvuga twe nk'ahantu twubatse hashaka gushikira aba diaspora nibo benshi bahaguze mugabo kandi hashaka kuza umuntu akora amafere akakotamwo ama appartement akora amafere yiwe ahantu hari sekirize rero kugira abantu bagendere igihugu abagwiza tunga bajya barabumva bo zakowete hehe baraba n'ibigo gifise bararo hene ubuga ahantu hari sekirize ibigwati atamuntu ashobora umusuma ashobora kwinjiramwo ahantu ashobora kuronka service zose akeneye hotel restaurant gym isoko kwivuza massage piscine ashobora no guhura n'abantu barondera baba cadre bari kuri level yiwe urumva ivyo bigwati bigwiriye amakartie meza nkaya kagwira abagwida tunga baca bahurumbira igihugu kubera baronka abakorera amafere yabo kuba umuntu yaguze mu gahahe canke muri mirwara canke handi dukorera ntakeneye gusoka ngiye kwakira umushitsi mu ndi hotel byose bibera muhira kuko twabiteguye byose mande yiwe rero ivyo bintu bihari bica byongeza umutekano w'abakenda ama service baca bahurumbira igihugu sivyo rero ibintu nibigwire uburaro nk'ubu bugwire ibigwati nk'ibigwire kugira abagwida tunga bisukire mu gihugu turonka baduha nakazi kwanza kubaka amazu yabo sivyo guterera navuze nk'ivy'umutwe utagira ubwenge urusha amaguru bisigura ko ahanini twebwe ducakana bitari tuko turakora duhereye kwa dutwara bamenye ko ari vyabo dushaka mugambira nk'abadutwara navuye ngo BMBC kubaka ngo bisagara ngo bakatemeshe bamenye ati turafite societe yiwacu twijako yubaka ibigwati hanyuma iyo niyo support ya mbere bavyimve ko turababo ko ari nyungu y'igihugu hanyuma abatwana muri quartier nabo bavuga bati BMBC kwazana amakate meza nivyi wacu bumve nyere ko ari iterambere ari gwabo kuko nka twazanye ibintu mugahahe abanyose dushobora imbere ica kabiri rero hariho support dukeneye nka leta kugira ibigega bituma twubaka ibigwati nk'ibi kagahe nk'inshibijana kuko turafise de partenaires bodufasha kubishikako turafise nabo tugati bakamakati modernze nk'utwo bishobora urumva babande dutahure kwanza hanyuma bekene kwa cyangwa uburyo batwade tunone aho mudashikani he nk'umuhakaro gihe watugenda hashi imyaka 2 cyangwa 3 yaba nka leta tubwiye tunone mu buriki twaba twara ibwisho dukeneye badora tubaza kuko urumva igihugu ni igihugu nyene sivyo hanyuma abagwiza tunga bafise amahera banyegeje mu makofre canke mu banke tubaze tubereke ukuntu tuyabyaza umusaruro hanyuma abifuza uburaro bwiza nabanyene batuguriye inzu baba badufashije kuko urumva rero nkana afise amahera atariko arakora ibintu byinshi kandi hari abarundi bakeneye kugura amazu bakeneye uburaro ni batubwiye ati BMBC ndafise muri yaridi mwikoni mwonyere kantu plasa ucuma imiradi nabiri mu mwaka uza kirumvikana tashaka kubereka kumva yose ni support dukeneye mugurumva ko ntafashanyo yube gito dushaka twege twaramaze kwisimbida dushaka gusa umuntu adufasha mugabo batadufashije hari tutadoshikako kubera urumva uko kuri yagani kimara ubugi umwe mu banyeshuri nawe ati urugendo twagize akamaro ati kuko ari kunonosora ivyigwa twari dusanze tubona mu mpapuro nitwanze Imana Nick abaniga kuri Hope Africa University abaniga muri department ya civil engineering uravye ibyo twiga n'ibyo twabonye ngaha nta difference nini irimo cyane birasa gusa ikiringa nuko ari visa cyane kusibye twiga kwishura ko hano ari ni practical skills umva ko kandi après kuva kwishura tugomba kuza ngaha kuri field niyo mpamvu kuza kuri field rero ari ibintu biri necessary cyane so nabonye ari by'agaciro cyane kuba turi ngaha muri BMBC company twahiga ibintu byinshi cyane for example urabona nk'akazi kajyana na friage ibintu twiga gusa mu nyandiko muri theory ibintu nyibyo gusa uyu munsi
twagiriwe amahirwe kuza kubiraba neza kuri tere ni ibintu byiza cyane. La particularité, c'est d'abord le projet qu'ils ont, qui est différent de tous les autres projets. Parce que moi, je pense que c'est le premier projet ici au Burundi qui traite sur ce qu'on a fait ici. Et la particularité de BMBC par rapport à Ama Construction est que vers Ama Construction, on était prévu, on était plus accompagné par les personnels simples. Mais par rapport à BMBC, le chef lui-même PDG, il est prêt à nous accompagner dans la circulation au site.